ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Imigenderanire hagati y'Uburundi n'Ubushinwa niyo kuva kera kandi yamye ari myiza. Mu ntumbero yuko ibandanya ikomezwa na cane cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi biciye mu buserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi, igihugu c'Ubushinwa carashinze ku mpanda mu ntara ya Bubanza ikigo c'ubushakashatsi mu burimyi n'ubworozi. Iciyumviro co kugishinga kikaba cavuye mu mubonano abarongoye Uburundi n'Ubushinwa bagiranye kugira ngo bahanahane ubumenyi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi na nyaburya ibice birenga 80% vy'abarundi hamwe n'imiliyoni 700 z'abashinwa basanzwe babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi. Ico kigo kikaba catanguye gukora kuva mu kwa gatatu umwaka w'2020. Muri iki gihe c'akaruhuko k'abashingamateka, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'icegera ciwe ca mbere hamwe n'icegera ciwe ca kabiri hamwe na bamwe mu bashingamateka baragendeye ico kigo mu ntumbero yo kwirabira ingene gikora hamwe n'akarusho kiriko kirazanira Uburundi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ico kigo kikaba kiriko kiragerageza ibiterwa bitandukanye cane cane umuceri n'ibigori, aho bahuza imbuto zo mu Bushinwa hamwe n'imbuto zisanzwe zirimwa ngaha mu Burundi kugira bakuremwo imbuto zimbuka cane kandi zidakunze guhura n'indwara, zikaba zifise kandi ivyangombwa vyose bikwiye mu mubiri w'umuntu. Bari kumwe n'ikigo Izabu, abashakashatsi b'Abashinwa bakaba bamaze kugerageza izo mbuto mu ntara zitandukanye nka Rutana, Cibitoke, Gitega na Kirundo, kandi bikaba vyaratanze umwimbu ushimishije cane. Aha twotanga nk'akarorero ku giterwa c'ikigori, aho imbuto ziriko zirageragezwa n'ico kigo mu ntara ya Cibitoke zatanze umwimbu wiyongereye ku rugero ruri hagati y'ibice 30 na 40% ku mwimbu waboneka ku mbuto zari zisanzwe zikoreshwa n'abene gihugu. Iruhande y'ibiterwa, ico kigo co ku mpanda kiriko kiragerageza kandi korora amafi nk'ifi zo mu bwoko bwa tilapia bushobora gutegwa muri arya mazi aba ari mu mirima y'imiceri, kandi izo fi zigaheza zigakura n'ingoga. Ubundi bworozi ico kigo kiriko kiragerageza n'ubworozi bw'inkoko. Uwuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, Ambassadeur Zhao Jiangping, akaba yamenyesheje ko uburimyi n'ubworozi ari bisata nkoramutima kuko biteza imbere igihugu bikanywanisha mbere bigateza imbere igihugu muri politike. Ati igihugu c'Ubushinwa kizobandanya gihanahana ubumenyi n'Uburundi mu bijanye n'ivyo bisata, nikimenyamenya abarundi bagera ku 3287 nibo bamaze guhabwa ubumenyi n'ico kigo. Umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe yarashimye uko asanze ico kigo kiriko kirakora. Ati murerekanye itandukaniro na bamwe mu bandi dufashanya kuko mwebwe murazana ubumenyi bwanyu ngaha mukabikorera ngaha kandi mukavyigisha. Wa wundi ati ntumpifi ahubwo nyereka ingene ndayirobera. Après avoir donc constaté ce que j'ai vu, je pourrais dire que maze kwibonera ibi bikorwa muri ko murakora, kuko n'ubwa mbere narinje ngaha, nagire ndabamenyeshe nyakubahwa userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, mwaratahuye ico abarundi bipfuza. Haribonekeza itandukanirizo rinini cane n'abandi dufashanya mu iterambere, na cane cane mu bijanye n'igisata c'uburimyi n'ubworozi. Turetse ko mwatahuye ko dukeneye kunganirwa, mwarongeye murazirikana ko kugira mwigishe umuntu gufungura ifi nziza, mwobanza kumwigisha ingene bayiroba. Mwaratweretse ubuhinga bwanyu, muza kubukorera aho tubona, ni ibintu vyiza cane. Mwiboneye ko agataka isi y'Uburundi ikeneye akanovera.
byose mwarabizirikanye imbere y'igihe. Ivyo twifuza biriko biraja mu ngiro. Intambamyi nyamukuru iduhanze hano yerekeye ubushakashatsi. Ku ruhande rwanyu murazirikana ko hakenewe ubushakashatsi bwimbitse. Iki kigo kije kugeragereza ngaha nyene ku rubuga. Narashimye cyane iyo ngendo yo kuvanga imbuto za hano mu Burundi n'iziwanyu mu Bushinwa mu ntumbero yo kuronka ubwoko bw'imbuto bugwiza umwimbu. Mwaribwiye ko muzobikorera ngaha ku mbuga imbere y'Abarundi. Mwaranakebuye abo mu bushikiranganje bujejwe uburimyi ko boza barishikira kenshi na kenshi ku rubuga kugira bazirikane ibiriko birahabera. Murakwiye gukomerwa amashi. Ikindi ca kabiri, mu Burundi nta gihe kinini giheze tuzirikanye ko uburimyi n'ubworozi bitegerezwa kuba ishingiro ry'ibikorwa vya leta. Nta gihe giheze, ariko nobabwira ko nubwo habaye abashakashatsi benshi, abahinga, nubwo bavuze kuva kera ko Uburundi bugizwe n'ibice 85% vy'abarimyi n'aborozi, murumva ko nimba Abarundi bagizwe n'ibice 85% vy'abarimyi n'aborozi, ni ikihe kindi twoharurira ko mu bijanye n'iterambere tutisunze uburimyi n'ubworozi. Ni kuri ico ndabakeje nyakubahwa userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi ko mwabibonye imbere yacu mwisunze ivyo mwabonye iwanyu no mu bindi bihugu. Twebwe turabona ivyo Burundi bukeneye ivyo gufungura ubwa mbere, hama tuziyumvira ibijanye no guhanahana ibidandazwa, guhingura no gushora hanze n'ibindi. Umunsi turahejeje kubona ko intumbero yanyu ihuye n'ivyifuzo vyacu, ivyifuzo vya politike n'igihugu, aho uburimyi n'ubworozi bishigwa imbere ya vyose. Ibisata vyose bigwiza umwimbu nk'uko biherutse kuvugwa mu ihuriro bitegerezwa guhurizwa mu cegeranyo c'ubutunzi kugira ngo bifashe igisata c'uburimyi n'ubworozi, kuko ni kuri urwo rugero canke biciye muri iyo ndinganizo uburimyi n'ubworozi bizoshobora kudushikana ku rugero rwo hejuru duciye ku bihugu bibayabaye ibiriko birisununura gushika no ku bihugu bikomeye. Nyakubahwa userukira Ubushinwa mu gihugu c'u Burundi, mwaravuze ko ni navyo vyavuzwe no mu ihuriro ko ari ugushika muri 2040. Ni kure cane mu gihe twebwe Abarundi twoshira mu ngiro ivyo turiko turabona. Twebwe Abarundi nitwe dukwiye gufata iya mbere tugahangana n'iki kibazo tugatera intambwe. Ku bwanje dushize mu ngiro ibi turiko turabona mu myaka 3, no kuvuga mu mwaka wa 2024, 2025, Uburundi buzoba bumaze gushika ku ntambwe ishimishije cane, intambwe nini cane kuri ibi bihugu biriko birisununura. Iterambere rizoba rigaragara kandi riboneka. Hariho ibihugu bitari bike bizoshobora gutangarira ivyo Uburundi buzoba bwararanguye. Mukamenya ko ico kigo kiriko kiragerageza n'ibindi bitegwa nk'amapome, ibiyoba, isoya hamwe n'imboga zitandukanye. Muri iyo ntumbero nyene yo gukomeza imigenderanire hagati y'Uburundi n'Ubushinwa, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarahaye umubonano ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 17 Munyonyo uyu mwaka userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, Ambassadeur Zhao Jiangping.
akaba yaraje yitwaje agaseke k'amafaranga ibihumbi 46 n'amajana 7 vy'amadolari y'abanyamerika nk'intererano mu bikorwa vyo kubaka igorofa iriko irubakwa n'inama nshingamateka ikazoba igizwe n'ibiro hamwe n'inzu y'amanama ishobora kwakira abantu bagera ku bihumbi 2,500. Iyo nyubakwa ikaba iriko irubakwa mu kigo c'inama nshingamateka mu Kigobe. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka akaba yarashimye iyo ntererano yongera arashimira n'abandi bariko baragira ico baterera. Aha akavuga nka leta y'u Burundi yaterereye ibikoresho bimwe bimwe nka vya vyuma bita fer beton. Kuva kw'igenekerezo rya 17 gushika kujya 27 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2021 urumuri rw'amahoro rwarazungurutse Burundi ku ncuro ya 15 ruca mu ntara zose ruremesha amahoro rwongera rumurikira ibikorwa by'iterambere. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 25 Munyonyo uyu mwaka urumuri rw'amahoro rwarishikiye mu ntara ya Kayanza ruje ruva mu ntara ya Muramvya. Rukaba rwakiriwe ku rugabano rw'izo ntara zibiri Inyamirambo na Buramatari w'intara ya Kayanza, nawe aruherezanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka avuka muri iyo ntara ya Kayanza. Rukaba rwaciye ruzunguruka igisagara ca Kayanza aho abene gihugu bari baje kurusanganira ari insinzi bararuherekeza gushika ahariko harubakwa igorofa izokoreramo Buramatari n'ibindi bisata vy'intara, aho baciye bakora ibikorwa rusangi vyo gutegura beton yo gusasa hasi muri iyo nyubakwa. Urongoye intwara rumuri Epipode Banyikwa akaba yarasiguye inkingi zitatu zigize ugo rumuri ati nugusimbataza amahoro, uguteza imbere aho ruciye hamwe no gushigikirana hamwe no kuzamurana mu iterambere. Mwiza twaronse wo gushika ngaha twitwaje urumuri rw'amahoro, twitwaje mbere n'amaboko yo gukora dukorera igihugu cyacu nkuko mwabibonye ngaha intwara rumuri aho zigeze hose zitanga amaboko kugira ngo zitimbataze amahoro biciye mu bikorwa. Iyo ni imwe mu nkingi igize association yitwa intwara rumuri, ko ni inkingi zitatu. Hariho gutsimbataza amahoro biciye mu kwerekana ko igihugu cyacu kiri mu mahoro aho tugenda hose tuvyerekana
abo turi kumwe nabo babivuga abandi bavyandika kugira ngo bamwe bavuga ayo bishaka iyo baherereye tubereke ko igihugu ari nyabagendwa kandi ku mwaka twerekana ko kiri mu mahoro. Iyindi nkingi ni twashikiye ko kwiteza imbere tutazeyinze nkuko nyakubahwa Amatari arongoye intara hejeje kubivuga, kwiteza imbere muri rusangi aho duherereye, kwiteza imbere mbere no mu ngo zacu. Iyo ni yindi nkingi iri muzigenga iyi association irimo intwara rumuri. Iyindi nkingi ya gatatu nuko dushigikirana, twigisha gushigikirana mu gihugu cyacu, ntihagire imigwi imwe y'abene gihugu igendera sigara inyuma cyane, kandi dushobora gushigikirana tukagera aho tuzamurana tukajana mu iterambere. Nuko nizo nkingi zitatu irishira hamwe ryubakiye ko. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yasavye ko urumuri rw'amahoro turuvyaza ibikorwa, rutumurikire mu mitima yacu, ruduhe kwikebuka no kugurukira abandi mu gusaba hamwe no gutanga imbabazi. Urumuri batubwiye yuko ari urumuri rw'amahoro. Urumuri n'urumuri rw'amahoro. Amahoro nayo tuyavyaza ibikorwa. Banyakayanza sivyo? Yego. Tuyavyaza ibikorwa. Amahoro azanywe n'urumuri, aya mahoro tuyumve mu mitima yacu. Urumuri rutumurike mu mitima yacu, natwe dushobore kugurukira ibikorwa, kugurukira abatuyoboye, kugurukira bene wacu, kugurukira abana bacu, kugurukira imiryango, gutyo twubaka Burundi. Uru rumuri rudufashe kubaka Burundi. Urumuri rutumurike mu mitima twebwe abarundi, twebwe abanyakayanza, hariya mu nguni ibyina mu mitima, kugira ngo twikebuke. Si mwebwe abanyakayanza mwe ndiko ndabwira, aha n'abari kutwumva bose bavyumve. Uru rumuri rutumurike mu mitima, twikebuke. Aho mu ntara ya Kayanza urumuri rw'amahoro rukaba rwaraciye ahakorera ihinguriro Imena risanzwe rikora imitobe n'inzoga. Iryo hinguriro rikaba ryaciye riterera intwara rumuri amafaranga y'amarundi imiliyoni 10. Ku muhingamo w'uyo munsi urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye gwerekeza mu ntara ya Cibitoke. Abanyacibitoke bakaba bari barutegerereye mu gwegura ku rugabano rw'amakomine ya Murutana Bukinanyana. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro
turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.